urumva hajya akora abantu badashobora gushoka babitahura ntiwari bwabatizwe oya narabatijwe narabatijwe kera rero hariho inyigisho zihora ziba imbere yuko kubatizwa rero ni navyo abantu bashobora guhava bibaza oya sizijya none mu nyigisho nyabakizo ni inyigisho ni aho bete nizo kuba bishop apotre oya aho bete abantu bukintu bakwiye kumenya nuko iyo ugiye mu kintu ifo kwiyasira yuko ati jewe Ediso ndumu journaliste kandi ndabushitse barayivuga yuko kuva cyagiye nuze biface bakoze mu jisho aza ati abatipe kwere baciye bagabanura akariro atubwizanye kuri akaro karagabanutse hagati y'abahungu bose yavuga ukuntu mwari muje mwaraze mwasazi ibisazi biki ariko mugabo ari ukuntu mengo bace banafatana no ngaho kubera we warumaze imisi mu gacera ati abatipe bashobora kuba ko barinjira muri za style z'abadudu bariko barinjira muri za style z'abapolinaire z'abandi sigiride nta na kaperanda bako ariko arari imbere y'Imana ndazi ko wisunga ijambo ry'Imana wisunga biraya mu byo kora byose ni navyo bamuvuga ati jewe bana n'imigabane byinshi uzi ni byinshi none izi look nazo zizana hehe muri Bibiliya izi rero ni inspiration yamwemuyera hajya iyo hawe mission jewe guca muri Bibiliya ni oya Bibiliya ni ijambo dukoreshe Bibiliya n'ubundi ijambo ry'Imana iyo ryarimye ibintu byose people nkuko vyama canke nkuko mubizi imisi yose hano kuri kamera za Niyosel TV tuza tubazaniye bishasha kandi bimeze neza ati uyu munsi byifashe gute uyu munsi twabateguriye iki canke twagendeye nde bimeze gute nyita Edison de yahoze ngire Arkeni kuri kamera za Niyosel TV twagiye ahantu hari umuproducer musanzwe muzi akora byinshi bitandukanye na cyane mu kuririmba navuga ko afite abamarayika benshi bamukingira canke bamurinda yitwa GNLFLS turi neza na neza mwijabe aho uyu munsi twahisemo kumugendera kugira ngo ibintu biheze bibandanye bigenda neza akorera ngaha nyene mwijabe icyo tugira tugire gutya twinjire turabe ko dusanga hari ivyo ariko arakora yitwa GNLFLS bitega GN sawa cyane umeze neza cyane kabisa mu kazi kenshi ndabona ko ibintu bimeze neza turi mu kazi kabisa ka misi yose amezi 9 udasohora ko wagisha ariko uragira decor ya studio ariko urarondera ibiceri mbona vyuzuye nga kumanuze ku mabafre ari muri byinshi bitandukanye ndabona muri mu kazi kenshi bwana GN muri ko mutegura udoki hano canke na repetition muri ko muragira oya tuko turaranja nyene instrumentale kabisa tuko turaranja instrumentale hajya ukora instrumentale par commande canke urazitegura ukazishira ngaho hanyuma abaje ugaheza ukabahereza ati hitamwiyi bimeze bo biravana hari za commande hari nizo ukora hanyuma abantu bakipropose bivaye n'amastyle eko nyinshi abari za commande nkidusanzwe uri kurakora ni commande iyi ni commande bari commande badukora ku vyumviro vya nyeneyo hanyuma natwe twongeza vyiwa abamarayika bameze neza cyane gose GN abana bariye bati dukeneye kumenya GN ari mu makuru maki bimeze gute agacerero umaze nk'iminsi muri industry canke mu muziki nakiki bwana GN uri mu biki bon jewe navuga yuko narimaze imisi nyene ndiko ndiga ijambo ry'Imana ndiko ndiga ijambo ry'Imana wiga ijambo ry'Imana ego ntaryo wari usanzwe uzi ijambo ry'Imana gigwa misi yose kuko imitima yacu n'indimiro z'Imana rero uko wumva ijambo ry'Imana niko riza mu mushahi wa marikimbuka urumva hajya abantu badashobora gushoka babitahura ntiwari bwabatizwe oya narabatijwe narabatijwe kera rero hariho inyigisho zihora ziba imbere yuko kubatizwa rero ni navyo abantu bashobora guhava bibaza oya sizijya none mu nyigisho nyabakizo ni inyigisho ni aho bete nizo kuba bishop apotre oya aho bete abantu bukintu bakwiye kumenya nuko iyo ugiye mu kintu ifo kwiyasira yuko ati jewe Ediso ndumu journaliste kandi ndabushitse bakubajije ngo bati microphone ikora iki ku mu journaliste canke badge ubuzi cikora urumva biratangaje ngo mu journaliste umbaje ati microphone ikora iki ugasanga nta byazi nabitahura ufite muri domaine kanaka uyigiyemo ifo kuyijamo nyene ukayijamo nanje rero ko ndi umukristo ifo ko menye ivya Yesu Kristo andi mubwira beneficie donc ico bikora mu gihe cyose twari tumaranye
twari tumaze twakunda kuza mu biganiro bitandukanye ku masamirizi uri kuravuga bakavuga ati kabisa ujya mu tipe ariko arasobanura ivyo yaririmbye cyangwa ariko arasigura ivy'ijambo ry'Imana arabizi kabisa none ubu naho uriko wongera ko ivyo wari usanganye hanyuma izo nyigisho nizahera je nazo cabiki aho rero ofeta mpejeje kwigizo nyigisho zo camba ico bita umudisiple uko ndiko niga umudisiple wa Yesu ofete intumwa ofete intumwa nushobora kuba intumwa novuga bata utigishijwe exactement novuga ivyo umwigisha navyo umva wagutumye rero novuga yuko ubu niko niga ishuri gitwa IDS class International Disciple School bivuga iki mu Kirundi international kuvuga international kuvuga disciple bobo ni intumwa hanyuma international urumva ni kwisi yose donc intumwa zatumwe kwisi yose ya ishuri ry'intumwa akiyo bariko barumva ko GN agira abintumwa ya Yesu na cyane cyane abanze kubicisha mu nyigisho turaba look yawe abana bari yabiraza kubasoba duhere ku birato wambaye nka Chris Brown kimya ukuntu turabe gatoya nga numvireza nga urabona neza nga bimeze fresh up akadeshire bagita akadeshire gatovye uragabona neza kano kadeshire gatovye nga urabona nga akana kadeshire gatovye waga kameye neza abacuja mwizosi imigufu up fresh rage bifresh yarimvye ngo ngwiki ngo muracari babandi abatigenda uga kwafe gatovye kameze neza muri kanga babonye agatrase gavuziki arutigatije nga kuri birero ngira bino look imigufu apa nyine fresh umuntu acavuga ati none GN ariko aravuga ibijambo ry'Imana kumengo ntawo biza gutandukanira na babandi bavaza kudufasha kwegera inkumi okay aho rero abantu benshi barakunda kwihenda cyane ndazi kuzi kubisobanura oya nimwe mu yabisobanura muri jewe ubwo je ndumana nimwe yari muri wewe cyane gose kugira nshingire intahe Imana ku muntu vyo kwambara nuko kera no muri Bibiliya ndibaza Paulo muramuzi yitwa Sauli yari mu apotre wewe yaje inyuma y'intumwa zijya zari kumwe na Yesu rero barigeze gufika ikintu n'intumwa civyo nyene ngo utari umuyahudi nushobora kwakira Yesu nubwa dushaka kuba umukristo arababwira ati kuva na mbere hose urumva kuva na mbere hose Yesu Kristo yaziye abantu bose kuko muri Yohana 3:16 ndavuga kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira umwakira wese nazofera ube ariko ahabwe ubugingo budashira navyumva kuvuga yaziye bose acabwira ati yaba umugiki bose abantu bari kwisi kese bikoko umuntu kwera umuntu abantu ikintu taratahura iyo Imana ivuze umuntu kuvuga umuntu ni imwemu ifise umushaha urumva iba mu mubiri niwe muntu urumva niwo yaziye nuvuga twebwe abari kwisa panisi ubutaka twebwe abayiriko nukuvuga ni bose rero ingorane nuko nk'ubu ugiye nko mu bahindi yatitanga ama condition exactement aho ni isezerano rya kera ryari ry'amategeko ubona amateka hari yari ry'amategeko uburo y'amategeko yose 10 yagiye muri Yesu Kristo Yesu niwe yaducikiye muri twebwe kuko muri Bibiliya ijambo ry'Imana ravuga ati wa wundi atigeze amenya icana kimwe Imana yamucikishije ica kugira tube ukugororoka kw'Imana nzima orke nushaka kuba ukugororoka kw'Imana nzima utakwishije ajya amabwirizwa 10 ajya amabwirizwa 10 na uwo yashoboye yose yari Yesu Kristo cyo tuma tuvuga ati Yesu Kristo ni umwana w'Imana nzima niwe mfura muri benshi bene so nuvuga twebwe twakurikira Yesu Kristo iyo umwakiriye umuntu yandikiriye Yesu Kristo ubwo nyene ucubona ahindutse nka vere canke na noir oya naho je nawe twagenda kwakira Yesu Kristo ubu nyene twese nituca Yesu ncamituka nka vere ugasigara uri noir oya kuko ni mwemu yakira Yesu Kristo kuko umuntu nakubwiye umuntu ni mwemu urumva ko muri Genese naguciriye muri Genese navuga ati turema umuntu mu ishusho ryacu ubutatu bwerana umuntu afise umushaha ni mwemu ifise umushaha iba mu mubiri aho ikibivuga uko umuntu ntiyacabaho oya cagiye Imana ihuyemo imwemu muri wa mubiri yake kubega no cavuga ati umuntu acagira ubugingo kandi rero umuntu si wa mubiri umuntu ni mwemu nuri ndani tukiri ngaho nyene kiye
uri kura compara Ancien Testament na Nouveau Testament. Ancien bisa nkaho umengo niho hari amategeko akomeye gusumba amategeko kino gihe turiko turagenderamo. Kubera ngo Yesu urumva kubera ngo Yesu yaje yose akabyishirako hanyuma bikarangira byose. Amakondisiyo kino gihe tugenderako naya. Amakondisiyo ya mbere ugenderako ubu kugira ngo ubuzima budashira. Urizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Niho uba wakiriye no kuvuga ukunengesera kose kw'Imana muri we. Uba wakiriye ukugororoka kw'Imana. Uba wakiriye Imana muri wewe. Niho ubushoboye byagezwe byose Mose yazana kuko Bibiliya ivuga neza Mose yazanye iki? Mose yazanye amategeko. Yesu nayo yazanye agakiza no ubuntu. Ubuntu kuvuga nagakiza n'ubushobozi bw'Imana bugushoboza kubaho no gushitsa y'amabwirizo yose cyo. Iyo uririmba wewe nyine ubwawe ati sinkiri wa wundi. Bayifise iyo ndirimbo urabizi. Sinkiri wa wundi. Nukiri wa wundi yarameze gute kino gihomeze gute? Sesa wa wundi uri kuvuga icaremwe cakera iyo tuvuze icaremwe cakera niki? Adamu yaremwe mu ishusho y'Imana urabizi. Hanyuma arakora icaha. Sinkiri wa wundi ni caremwe gifise donc communication na Adamu n'uruvyaro rwa Adamu. Urabyumva? Kuko ugiye muri Yesu Kristo ucuba icaremwe gishasha ivyakera byose babihise ubu bayi wundi muntu mushasha atigeze amenya icana kimwe atigeze amenya ubukene na bumwe atigeze amenya ikintu na kimwe kivuye ku mwijima donc ivuye kwa shetani. Ukuvuga yuko ubu iyo mvuze ati sinkiri wa wundi mba ntandukanye na wa muntu wa kera atarakira Yesu Kristo kera jene yarameze gute yari gute kera utaramenya Yesu Kristo naho abantu rero nico kintu bataramenya burya umuntu avuka ukuvuka gusa kubera amaraso akuriko amaraso aba gutemberamo bara ya Adamu nayo uba uri umunyavyaha nurinda gukora icana kimwe cyo kituma abantu benshi ntibazotangare ngumwe ngo nahora ngo ndumubandi ngundi ngo nara nitonda oya naho bawitonda utakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe agucikira ukugorora uracari wa wundi nyene kuko raza amabwiriza nyene yavuga amabwirizwa 10 ukuye unaniwe rimwe ugatora 9 yose acapfa atukira ngaho nyene jiyene ngenda kuzi wewe ni gake jiyene ndamupoza question binanirane exactement urayikubita hasi mugabo nkumva kumenye ngo ndajana nani tuje kuri look wayisimvye sinayisimvye reka tuyigaruke we look yawe usotse ngaha hanze umuntu akacabona for example nka Lolilo canke Big Fizzo turaza abo ntibari muri career yande ya gospel siyo bari mu gospel ko muri gospel mayivuga icaremwe gishasha icaremwe gishasha ndavyumva muga turiko turakompara ni GN asanzwe ari umu artiste kandi ari indirimbo z'Imana ndetse zinafasha benshi haruhande yaho hariho uwundi aririmba indirimbo ama title baheriza z'irya ndirimbo zitandukanye na title wewe uzihereza mugabo GN yagize arasoza dufata ngo ariko aratembera bakavuga none ko GN bigoye kumutandukanya na Big Fizzo yo kumutandukanya na Big Face na kanaka ikintu coza gituma bamenya GN wa gospel na Big Fizzo wo muri secular nikiye comparison hari cyane turabiye kuri look. Okay, ivya look reka nyene ndabaka. Ya look kuko urazi ko tugenda look nyene irahumye kabisa. Bashaka kumbwira umuntu wewe wemera ukavuga ati uyu bamubonye bababonye mu Kristo. Ndakubaza akabazo wowe nuye muntu uzi ati uyu bamubonye look yiwe babona ari ya Kristo. Babarihimvye. Wamuzi ne baciye bakompara na badudu. Exactement bakompara na ba Fortra. Ba Fortra bandi bavuga ati ni muririmbe nk'abama mwitware nk'abo. Ko shaka kunyishu yawe nyene niza gutsinda mbwira uwo muntu. Ariko tukiri ngaho mumbwire kwanza oyaye mumbwire jewe umuntu ishobora kubona ati ngaha kabisa uyu muntu ati vraiment ni sawa uremera ko basi look ishobora kuvuga iravuga cyane look iravuga voilà nubwo ivuga nivyo urashobora guhura n'umuntu iyo look ikakuvugisha ariko indani ugasanga hari ukundi kuntu ameze mugabo mu bigaragarira amaso y'abantu urashobora kuramuka ukavuga ati uyu muntu ndamuklasa muri group yi nawe ndamuklasa muri group yi nka GN kino gihe dufate dusohotse dukeneye ko hari abantu baza kugakiza vuga ati bana ivi dushaka tumuve mu ibarabara GN wewe gende wabwira ubutumwa boca bavuga ati GN we sasa tukikuona hivu na bara ukiri nyene urazi ko aro benshi bamaze gukizwa kubera jeyo nico gituma nshaka kumenya iyi look yawe iri kwihindura iki mu gace cyane gose rero urazi iyi look twe turi mu bwami bw'Imana ifo ko abantu babitahura cyo gituma nujya muri ivyo yavuze ivyo ko atabimenyereye azi ibintu nyene arashaka kubaca muri twe turi mu bwami bw'Imana reka ndamwakaruriro neza gouvernement baza ko gouvernement abantu bose bambara uniforme zimwe
no mu nzego z'umutekano bose ntibambara ariko batandukana amakala exactement nico ndakubwira bose barabakozi bamariko urazi ko umuntu reka ndagwakara urazi ko umuntu akora muri service de renseignement ashagura n'umusoda ntamumenye kumbe bose bakorera umumetre urabitahura kubera batambaye impudu zimeze exactement ariko kumbe bose umuntu ariko akorera ku mupaka wo muri Kongo agira mpayo n'undi akorera ku mupaka mu Kanyana bose bariko binjiriza amafaranga ahantu hamwe ariko barashaka guhura ngo wowe gute kubera iki kubera si kese umwe wese afise umwami yamutumye ariko ahantu yamutumye haratandukanye na mission umwe jewe cadre yiwanje ahantu abantu mbwira haru apana rero je sije kubisha nageze gura n'umungu afise tatouage mubiri wose ya booster yishi arangiruka inyuma ngo bite ni sawa komeye yego ngo je vraiment indirimbo zazora zifasha ndazibona kwitevye ndashaka yo kumfasha ukira na kireswe zo ubuzima ndimwo bwananiye jeje ntahize amasegonda abiri niko ndimbo urazi gituma bwandi wavuze Apollinaire uyu muntu urisire yuko yobona Apollinaire akagenda amwiruka inyuma oya kandi ariko na Apollinaire canke Dudu arafise abandi bamwiruka inyuma kugira ababwira ubutumwa kuko dufise umwami umwe ariko mission ziratandukanye muri ko murobo gutandukanye sesa ariko twese turobera Yesu Kristo nico gituma iyi ijambo ry'Imana yavuga neza ati Imana iraba mu mutima abantu bakarabibone kurazi bazi ko Imana hari abantu bagenda muri eglise ugasanga amakoraniro adugije amaboko kumbe mu mutima aricaye ameze gutya mu mutima zanyigisho ziratanguye gukora mu mutima ugasanga aricaye hamundi nawe ugasanga aricaye kumbe ariko ararira imbere y'Imana ndazi ko wisunga ijambo ry'Imana wisunga biraya mu byo kora byose ni navyo bamuvuga ati jewe bana n'imigabane byinshi uzi ni byinshi none izi look nazo zizana hehe muri Bibiliya izi rero ni inspiration yamwemuyera hajya iyo hawe mission jewe guca muri Bibiliya ni oya Bibiliya ni ijambo dukoreshe Bibiliya nubundi ijambo ry'Imana iyo ryaremye ibintu vyose nta kintu na kimwe cyaremye kitaremye nacuko Yohana rimwe havuga neza kuva na mbere jambo yariho jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana nta cyaremwe kitaremwe nawe yaba mastiri aba imiziki gusa shetani gusa ikintu kimwe shetani akora shetani arakopia akaca yonona bitahura rero jewe bivanye na mission ngiye ndazagwa karoro nikujya umupolisi kirazira kikaziriza ko agenda muri operation musoda akacambara kandi impuzu z'abasoda bitahura nukuvuga umupolisi ategeza kwambara impuzu z'abapolisi kubera iki numwambaro uranga priorite yiwe n'ivyagendera ko n'ububasha afise bihuriye ke na ruki cyo kimena mapete exactement je ubonye nambaye mbandi kuri mission exact arahantu nambaye uku selome muyera mission bayampaye kuko no kubwira n'umusi appel Imana impamagara ikambwira wona tangara wanashimye n'ahantu exactement utiriza kubita iyo rigwamagara gaciye Imana ivuga ari apere nyene maka nimero muyera ushaka nimero ya muyera ubikenza gute uvuka bwa kabiri hanyuma ugatangura komika n'ijambo ry'Imana hanyuma muyera kuko iyo uvutse ubatizwe muri mwemu no mu mucana Yohana yabwiye ati jewe ndababatiza mu mazi uzoza azobatiza muri mwemu no mu muriro twebwe uvutse bwa kabiri cubatiza muri mwemu no mu muriro n'ubwo mwemu yera kujemwe kuko mwemu yera nakubwiye mwemu yera niwe Mana iyo jambo ngaumbwira rero niyo Mana data akujemwe communication kitangura mukimara kuvugana na mwemu yera nyine urumva iyo look urumva yuko yazananye muri mwemu yera exactement ifise mission kana ngamba deal yaguhaye rero aha mission rero izari uramaze kubaje ariko ndaririmba ngura dicare mwegisha singiri wa wundi am special man singiri wa wundi urumva ndiko ndarimba hari abantu specifique kanaka ubwo butuma bushika ko direct atari nkuko nayi kuririmba namantangara kandi ni vyiza cyane ariko nakubwiye nakubwiye hari umupolisi abasirikare bajeje gucungera imbibe z'igihugu abapolisi nabo uba misoko zibazitanduka cyo n'imyambaro bigenda bihushana uko nyene umwe ari muri namantangara je nanje hari ahandi hantu uwo muntu atariteze no kumva ubutumwa bwiza azabwumva bukorokeyemo tu amamwe yera kacakora akazi kiwe ngari kumpayo bana yandi none GN tukiri ngaho nyene biramaze gushika muri eglise iwanyu bakaguha umwanya ukaje kuvuga ubutumwa imbere oya kuvuga twe tuvuga ubutumwa two turaririmba wambaye uko oya kwambara byoshika nyene kwambara nta ngorane na zimwe wo kubita nyene apoko fresh pasteur wanje abazi umuhamagaro w'uwanje navyumva kandi abawurekonesa arinze yemera ati uyu umwana wanje navyumva abazi mission navyumva ubutazi mission ni washaka kwihenda bitahura ariko kubera wabazi mission amaye umanya ati genda upresente donc ufashe amakoraniro ngenda kuko ugenda nyene wambaye ino pataro fresh nta ngorane kuko mission reka je nakubwiye en fait
mu mutima ikintu wagikoze gusa kugira ugikore aho ni ngorane ariko wagikoze kubera mission kandi ni nkuko undi musi ushaka guhura hari indi dege bita gukorera mu rukundo urashaka kuduga nk'imuyinga bantumiye ngagenda nambaye itisi niniya n'ishati nini bivaye n'ingeme mu yambye atajyana rero korera mu rukundo babitahura arandi nambye ati hajya yo musate ugiye straight nage n'impande uraba aho urumva biravana ariko hajya basanzwe banzi abanzi umwungere wanje dushikire kuri ya yiwe voilà ya diri nyene yiyo look niba ukunda kugendera abantu bameze gute iyi look yambara ugiye kuvuga ubutumwa ugiye kuraba abantu bameze gute iyi nakubwiye jewe novuga karere kiwanje na cyane cyane nakabajene navyumva nakabajene nakaluki kabajene nyene nakabajene nakabantu uravuza abajene ngene bameze abagifise ariko na Paul ayivuga ntihagira ubagayira ubusore bwanya ariko urumva rero abari umuntu umujene n'umuntu abakibona ko ibintu vyose atabintu by'uburofa umuzana kwango mwengo reko vy'abatama kwirigara ukunda ngo vy'abatama jenda jariko bambonye barabiza ati Imana ntituzoyibwira ngo nta mujene twabonye kijwe kandi yambara neza turamubona n'ivyanga bizokwangira kuri twebwe ko tuzovuga ngo nitwabonye umujene ashobora gushikana ntihagire ikintu kimamugaya ko akora muri abaguca bakabona ari smart ariko babwira ijambo ry'Imana kandi abaye ijambo ry'Imana urumva niyo mission haba ari umuntu aza kugira ntiyagira abandi ntibazoronke icitwazo ngo urumva ngo amatisi ngo twego amatisi turabajene ngo amakoto umwanya wose oya ngutu kandi mu makoraniro neza cyane kubera nambaye isaha nta kimwe nambaye bag nta kimwe kiri ipara nta kimwe kuko ibene zirabivuga urashaka kwambara itisi mu mutima wambaye ngira kaboka naho igi umutima hari nibirashika jene abakirisu bagenza bakaza kubwira ati jene vraiment kukaluki karatutsitaza abakuntu gahindura ntibirashika abajene kwe navyo ndumva kabisa muga abantu bakuze abakuze bakubwira ati none ubona gute abakuze ndabita kandi abatahura nabo ndabatahura ati urubaha inyishu ndabanuko inyishu nababwira nikinye turi mu bwami bw'Imana rero ndabitahura neza nanje ninko ushaka kwambara ikoti nkumva vraiment ngo nyene nguwe nawe ukuntu ariko na mahoro menshi kuko biravana umwese na mission yiwe kuko kiba kiri mu mutima Imana bayagutumye ifo kugishitsa kandi kujya kwa Yesu bamutera amabuye hari baswe kumica Yesu akora ababwira ibintu byose hanyuma arabacamo nyene aragira bashaka kumica kandi akora bakiza none ko ibi byose muko murabinkorera nabakoreye bitangaza narabakirije abana banyu bagwaye munyikiyiki babitahura mission niyo kanize ko arayishitsa ariko abantu ntibabuze ikintu bashaka kumunegurako rero novuga yuko je ndababwira ati jewe turi mu bwami bw'Imana ko turi mu bwami bw'Imana je ndafise agace kiwanje ako niko ndataka mu kuburyo aya karere uri kurakiza akarere ndiko ndakiza kandi mwebwe namwe bigoye ko mugashikamo kuko wonye nurabizi edition muri emission abantu besho atabiteza ijambo ry'Imana abo jiye gwaje nuvuze je naona type nice very cool wewe je ni good night rumva wowe mere fresh nyine rumuniga nawe ukakinye umuniga nyene abona ko nshitse ukaza bumva ijambo ry'Imana ijambo ritanga ubuzima ryatangiye gusohoka bigakomera nyene bikaca ricaro hahandi byari bigoye ko rica rero rya niyo bari mission y'Iwanje numva gusa gutahura kujyana kubwiye yuko umuntu wo muri arashaka gura undi mu kabare paka babwiranye matrikiye cyangwa urizera Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe urizera yuko yamuzuye mu bapfuye Imana Yesu Kristo mu bapfuye niyo code ya cyangwa uri mu Kristo inyambaro avuga uri muri mission ni nkuko ushaka gusanga uwundi yama yambaye ikoti biravana n'akarere none nkamwe mu nyigisho uri kuragira uhozamwo sije canke disons quoi hojamwo nimero urumva ivuga yuko hari ikintu kijanye no guhindura look uri kuriga avuze ati ndiko ndiga ivyo budisciple ama mbintumwa koko kabisa aba mvuga ubutumwa hari ivyo ntarinze mbwa nkeneye kumenya akacazamwe nimero i canceling look ya usanzwe ukunda ndetse usanzwe ufata yuko ari nayo gufasha kwegera abajene bari mu buzimire byava bigenda gute iyo point ndayibona kandi nta nkamwe bishitse selon iyo point urazi mu ijambo ry'Imana for example mu ijambo ry'Imana nta irimo uri kubujyana kubwira nakubwiye gusa ari mu itegeko ry'urukundo niko byagenda shaka kugenda ahantu bavuga ata ahantu
nk'umuyaga mbata abantu barashaka gutsita mu canke narambaye itisi ndende ni coat ariko urumva iyo bayita instruction numva ni instruction ubugendeye mu burukundo ariko mission nje sinayibagiye kandi sincyanguma ariko ni kubera ati ni wafungura inyama muka donc wabo muri kumwe zikabatsita umenye ingene ushobora kuzireka pana kubera zarimbi gusa kugira ugendere mu rukundo muri uwo mwanya no ugendera mu rukundo ariko mission yoyo je ndayizi ndayibona kuko abantu bose kwisi ntibashobora kugira umwambaro umurabizi na kwafi kuko narigeze kubabaza n'ubudabaza je nimumugire kwafi wewe tanto ndakubona ko dread nimumugire kwafi wajemo trace iki ukubukiye ko bwije kwafi ziguma ziruka biravana na mise gabe nakubwiye biravana na mise wekira ko mise yuhindura look exactement kuko ni instruction sibi en fait Bibiliya ivuga neza kirazira kugenda nk'imbura bwenge ifo ko ikintu cyose gifise ahantu kigamije rero dukora iko turabana b'Imana tubwirikanya namwe muyera ko turasenga mwe muyera tuba two turavugana tukora ibintu selon mission kugira ntuhava usanga wakoze ibintu gusa kugira ubikore byo gituma neje usanze msigipara nta gitangaza kirimo jene ufite studio ngaha umaze gukora indirimbo zitari nke kora secura kora gospel ukora ama style atandukanye ndetse ubona ko hajemo na style shasha Maya Pop Maya Pop ni na style uri korakorewe no mugabo nawe so wundi yitwa Chief kino gihimwe ngari kwizina rya Young Wisdom nipo yeze gatoya zino style urabona ko zava zifatana rya ko wigeze gahana nimve kuri yasi janye ndijanye na look nibiki travisi ibindi badava tujaho gatoya hari style watanguye ya Mayaya urayikorera na Fabi Love akiwacha ahubwo akiwacho warayikoreye Fabi Love kino gihe haje indi style nofata kwivukiye hano nyene muri ntuze muri Gmail this house wise Maya Pop kubera ki guta style ya Mayaya ukabugiye kuri ya kiwacho ukabugiye kuri Maya Pop Boss naitaye en fait ni style zigenda ziravyarana zigenda ziravyarana en fait ziri muri style donc kujya kwa Maya bive mu Mayaya ariko ibikira aba developer kiwacu en fait ni style ziravukana ko mu Burundi hari imidiho hari imidiho myinshi Mayaya Kanyarusizi turayibona Ugwede no na ma style donc twe tuba tuko turagira tuba tuko turashira kuri standard yindi miziki ihari yubu kuvuga ko ni mélange novuga yo ya rythme hamwe nibiza kuyikora avyumva amasample ba producteur bacha bitara amasample donc ibiza kuyikora kujya bovuza umuduri hanyuma unda kacavuza violon cyangwa inanga unda kacavuza gitara avyumva bari apepe bigenda nyene amasona maki kuvuza bari kumwe rero novuga ko sinayitayo ni style imwe ko rageze kuca ku radio ndavye speaker aba producteur ko bikangukira kugira tugire n'ubu ndabisubiye kuko ntituragira couleur tushe yiwacu ngamu turagira couleur y'umuziki yiwacu hamwe bavuga ati iyi style niyo mu Burundi abakizikora naba bandi donc ya ma club ndangakaranga benshi nibo bazikora ariko ntibazishira kuri mesure cyo kimwe n'izi zindi kujya tuva afrobeat cyangwa CB cyangwa soukero umbuka mati ituruka natwe rero nico gituma umvise Maya Pop cyangwa kiwacu ni style uri kurazumva zibazi ko zigenda kuko kera ntibari bazi kwiyonka Maya woyishira mu rap cyangwa ya R&B uva canke raga ariko muri urya mudiho wacu rero novuga yuko nico kintu canje muri jewe donc icyumviro cyuko twogira couleur yacu byumvikana ko je nawe tugiye hamwe dushobora kuyikomeza bigakunda ngaruke gato kubijanye n'abana bagirorera ngaha muri Gmail this house Desire P no mwana yarerewe ngaha nta utabizi ko Black 7 yavukiye hano muri Gmail this house aruhande yaho turazi ba Kelos nawe nyene bariko barakora kandi bari kumwe na ba Noraske turumvamwo cyane cyane jingo ya Gmail this house kino gihe duherutse kumva uyundi mugabo ubona ko nawe nyene w'umurapper kurakunda kwakira abatipe baba ragato abana abatipe nyene bakankamira bigakomeye Chafu Moja avuze iki kuri wewe Chafu Moja novuga yuko ni umurapere mwiza kandi duhuye novuga vuba ariko n'umuntu nabonye numvise hanini aguma vuga GN cyane duye vuba kandi n'umuntu yamundangiye uko kugira twaba twabivuze muri production si ibintu by'amajambo menshi nta ibikorwa birivugira nta wewe watsa telefone kuko ubuzi bw'igikorwa aho cyatibukiye ubu mwana aza kubwira ubundi ndabwira undi bivanye n'ikintu gikoze rero uvuga ko hari umuntu yamundangiye hanyimaje turaganira ariko rero ikintu cyambere namushimiye ko kandi aba ngiriye ko mbwira n'abandi ba artiste benshi ifo kumenya
place mu producteur faut kumenya faut kurekonesa ivyimviro afise no buga capacity afise gukorera umuziki no kurekonesa we place iwawe ni nka kubyo ubugiye kwa muganga faut kugenda ufise wa mutima wa jewe ndaje n'ivyimviro vyanje mfise wowe ko ari woza kubirealiza ntegeza kuja munsi iwawe ayo mara yumvise agatahura ivyimviro vyiwe no producteur biramworohera yuko nawe nivyiwe aza kabishira ku vyiwawe mara chafu moji cyo nabonye ko nuko aritonda arubaha kandi arataha avugana make avuga make kandi aripoze n'umuntu vyoroshe yuko mukorana ukamu ivyimviro vyiwe kuko biragoye diso ko umuntu umuririmbyi aza akwereka ko ari wabizi kukurusha ari ugira imukorera ucwakwa kumuha imashini atahubwo icara wewe uvyigirire hanze ama ubikora ni waheze urambarira sasa rero wewe n'umuntu yatahuye domaine kuko muruzuzanya muriko murakora agatahura place yiwe nawe yiwawe komse ugasanga ibintu biko bigenda neza ni chafu moja kino gihe abantu bari bashobora kwibaza bati bari umwana giyo bagira asubira avukire muri ntuzeye muri Gmedis housing nkuko andi twagiye tumva bavukiraho nka bakelose aba Desire P aba Noraske n'abandi benshi nanumvise n'undi mwana mushasha ahubwo umukobwa muri kumwe muri GGC Sound nige Marlene uherutse twarahuriye ahantu ngira ibako ryo kumwumva murapeze mwiza cyane ubona ko yakubwira ati nahoze mu vyisi mugabo kino gihe barandovye ubu ndi muri GGC Sound abo bose nabana kandi nayo ndirimbo yiwe ya mbere muga nayo nyine numvise akuvuga avuga ati ni GN yankoreye ino ndirimbo aba bana bose kuma tumva cyangwa ino new generation kino gihe nabandi banugira winjize mu ndi muryango novuga yuko Jensanze mfise urabizi twebwe nk'abana b'Imana kandi ngira ko mbwira n'abantu bose iyo ufise ikintu uvuga entreprise cyangwa ikintu cyo sukora ifo kujya dutanga ikigira 10 ku mwana ifo kumenya noko ati nimba ncuruza ibiki ifo ko nkuramo nimba ari ibitumbura bibiri nkariha undi muntu adashobora kuza kungurira numva niko byamabimera rero naje muri Gmedis kuva kera urabizi hari habo mfasha nkabafasha rero nabashira mu muryango ariko no gufasha nama nafasha ibyo bivanye n'ingene numva ndongo cyavuga ati ndabonye rafise talent hanyuma nkamufasha konyene kugira ejo cyangwa higa ejo nabashobore gukubita pa yegera imbere chafu moja na Marlene n'ubufasha canke bagiye kwinjiza mu muryango bon bajya jendi baza bari muri procedure yo kwinjira ariko muri no mwasi shaka kubiprecisa neza ariko chafu wewe nuvuga yuko novuga biri muri procedure kuko je ndakunda umuntu atahura ibintu harimo cyane nuko bisanzwe bimeze ni GN LFLS kabiri ubusa gatanu hajya haya desa 5 ivuze iki kuri wewe desa 5 desa 5 kamarayika ngibumbi ngucenda yani batayo ni buryo bw'imwe desa 5 kabiri ni Kristo na jewe zero naho nahantu nyene nahantu donc turi muri Yesu Kristo nta kimwe gishaka kutwegera Evo nashaka kuhegera umugwanisi nashaka kuhegera nta miji mushaka kuhegera kwa tujeme bishasha gatano aho bisubuntu bw'Imana amadimi sava ko DNA yazimye mu vyere mezi 9 Gacheni ko ndakuziwe après 2 mois 3 mois mission so wabujije amahoro media ati gishasha kiraje kandi warigeze no kuvyemerera abakunzi b'umuziki w'u Burundi ko nimiburi buri kwezi canka amezi abiri bazokwagireho bagishasha kivuye muri Gmedis House na cyane ubwawe nka producer ari ugikoze mbwa kino gihe imvugo ntiyajanye na ngiro abakunzi b'umuziki w'u Burundi babwire aho vyafiri canka babwire ivyo urimwo n'ivyo uri kurabategurira novuga yuko kijya gihe ndavyibuka idise yari muri project line Sho gihe wari muri studio nimba ntibagiye yari project Menge One Love ego naje mu kiganiro ariko niko nace ntagura iryo shuri iryo shuri ndaritangwa nabaye oblige yaje giturumbuka canke vyari muri vyari muri gahunda urumva nabaye interest ndaraba ndavuga uyu muco mu bwami fo yuko ndawakira inyigisho zishobora kubuza kubanyikanya no kuririmba ego exactement kuko hari ubumenyi kana nategeza gukanaliza ko si ikintu kimwe cyonyine twiga amezi hafi nka 12 rero ubu twiga nka 6 ubu ndashobora kuko kameme bamaze kugira igice cyayo ariko byo ni decision yiwanye bivanye namwe mu yati banza kwanza ibi bindi bintu bitahuye neza kuko urana mu bwami bw'Imana cyangwa mu kazi ko sifo ko updating kuko updating niko n'ibintu bigenda birahinduka rero byasabwe ko ngenda updatinga kugira nje neza kuri kanale hanyuma cengaruka kuko jene barabizi jewe mise wanye ndayize kandi nitege uko yohero no mushankejo amajambo nazo guhagarika oya jewe nje ako mugaba arayivuga yuko kuva cyagiye nduze biface bakoze mu jisho abati abatipe kwere baciye baganura kariro atubwizanye kuri akaro karagabanutse agati y'abahungu bose yavuga ukuntu mwari muje mwasazi bisazi biki ariko mugabo ari ukuntu mengo bace banafatira no ngaho kubera we warumaze imisi mu gacera ati abatipe
bashobora kuba ko barinjira muri za style z'abadudu bariko barinjira muri za style z'abapolinaire z'abandi urazi yo mfise igiriti nta na kapera ndabako oya ona ikintu oya singe no vuga mara mwe muyera muri jewe style ibyo byo yo ngo style ziwanye ndazi barazi di dancehall rap ya yindi ndete mu ruturutu mumaze uzamara kubita amezi 9 bavuga ngo ni inyigisho urimo sha ngo zo ko ubu discipline oya hano genda ko kurondera ntuze na ni Prince Mushindi nawe yombwira ibindi waje kwa Big akambwira ibindi jewe wanashima edisi ndirimbira hari na video lyrics yaraheza gusa shooting yayo hanyuma byose bizogiye babwire ngibari ya kuri kamera ya exactement byose biriyo iyi ndirimbo tuyitege mu oya iyi ndirimbo muyitege mu kwezi kumwe cyangwa amezi abiri kumwe cyangwa abiri izoba yasohotse agaciro kandi aronzoba oya yo nyigisho n'izoba zaheze oya nakubwiye nahejeje igice cya mbere kinyigisho mu Burundi muri vacances oya ubutwa en fait turanshena nitugira baraduprokamira ko tubandanya batuzoronka certificate mu kwindwi urumva kuri eglise rero aha ntangu certificate gupermeta gukwira isi yose exactement en fait ubumenyi bw'umudisiple bwose buzoba buri ngaha no musha je sindakubona mwibara rufise Bibiliya wewe oya Bibiliya witwara muri jambo ry'Imana iri mu telefone oya rega nivyo ninakubwira urashaka kugenda na Bibiliya kumbe mu mutima itariyo ijambo ry'Imana rivuga ngo telefone itaraza nawe watwari ijambo ry'Imana rivuga ati mubike ayo majambo yanje mu mitima yawe kugira ntimugire iki nimuncume aho gende mugabo ibintu byose urabifacilita je oya sinabifacilita ibyo ni ijambo ry'Imana mazabona ntubwira yuko tuzoja mwijuru n'amaguru oya kuja mwijuru utakiri Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo ivyo byo ku ruhande uravyibagiye naho ufata isi yose ngira ukahindura paradizo utakiri Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ntuja kuko ushise miji ikintu cyambe bo kubaza wakoze iki nta na kimwe wokora kugira uragwe ubwami bw'Imana Yesu yabwiye Nikodemu ngo utavutse ubwa kabiri Nikodemu yari umukuru w'ibyagezwe niwe yavyigisha ati utavutse ubwa kabiri Nikodemu nishobora kuyuko uragwa ubwami bw'Imana naho rero kode yose Bibiliya urantsinda ndakuze turazinanye duheraheza kino kiganiro bwana GN ndetse tunagusaba nimbabazi ku kanya twagutwaye uri kurategura ibintu byo bikenewe kugira ngo abakunzi bawe cyangwa abakunzi ba gospel abakunzi b'umuziki Burundi muri rusangi bamenye GN ari mu biki kuko mwico gihe cyose twakubonye uri mu gacerere twakubonye turi kuravuga turagira tutireka dusimbe tugende kuraba tumusange ku kivantura ivyo arimwo tugira Imana twasanze ari huri ari project wari warigeze gutanguza ijanye no gukora amabiti hanyuma ugwaruka canke new generation bakaza bagaheza bakazitambukira kwizo beat canke bakaziririmbirako hari abaronka ubushimwe bagaganya canke bagatsindira gukorerwa indirimbo gukorerwa video ugira gute no mugambi nawo nyene usa naho umengo warahagaze vyafiriye ico gihe nibuka yuko hareze igihe kitari gito ko mwarigeze no kubishika ko nabitangurana Jojo Papa kiri hano nibuka yuko antukangira hari umwaka umwe ibintu nyene vyateye bya ruhande nikagano rya mwaka nyene ibintu vyaciye bibakurirwa ko bace bagenda abandi baragira ariko nibaza yuko project uko bigenda kose ama project arahari kandi menshi kandi ngira ko ndakubwira yuko ushobora kundonderera nk'abadakeneye boce byabantanga gituma abakobwa bo bazi kuririmba cyane usanga umengo ntibaboneka cyane barakenewe aririmba R&B nyene ya indi nyene urumva ndakenewe mu R&B aririmba kandi turakeneye n'abahungu baririmba capella baririmba capella donc amajwi yabo ari kuri ya mesure yo kuryohera ugutwi abo bakeneye hano muri Jimmy DC house ya ndabakeneye bakora indirimbo kwa gusa cyane uwo baronse bandungikira sinakubwira we bandungikira hamwe n'abakobwa bashobora kurapa bashobora kurapa kuririmba umudensomane umurapeze n'umu R&Biste abo barakenewe muri Jimmy DC hamwe n'abahungu donc bagira acapella sana nuko bisanzwe bimeze nimba atakandi kantu wokongera ko na cyane ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi ku bakunzi ba gospel wakajambo tugafisa akajambo naka kamwe je ndi umwana w'Imana ndicare migishasha kuko Imana nzima ntibakangwe na Luke ya Luke yo ndabizi ko muhemu yani wiyemeza umuntu ndabizi ndamaze gura n'abapapa bafise bakambye ati turagiye kubwira abana bacu ko tumaze kubona umujene w'Ukristo atarakimena nababwiye kandi nambaye ukunyene naje bikanangaza kuko abugikira umuntu adegaje simpuzu hariyo imweme iri nyuma y'ivyo bintu cyo tuma n'umusuma arashaka kuzambaye ko twambwira wewe subira inyuma shana wambaye ko tori umusuma sasa ikintu ushaka kubabwira nuko Yesu Kristo niwe mwami n'umukiza ubugingo bwanyu ushaka kubicareme gishasha ushaka ko umunsi umwe uzomubona uzobona Imana arema ibi bintu byose ugahenduka ukaba umugororotsi w'Imana nzima utegezwa kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uravyumva kuko ijambo ry'Imana rivuga neza
wizeresha umutima ukaronka ukugororoka ukatuza akanwa kawe ukaronka agakiza watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukizeresha umutima wawe yuko Yesu Kristo yazuwe n'Imana mu bapfuye hanyuma ukaronka agakiza abo niko kajambo karutandi majambo yose twamaze kumva muri kahise kandi nako ko barahezagiye pasiteri twagendeye ugiye kuba umudisciple ibintu bigiye gukomera umuntu wese yabuze ubwa kabiri abakisi umudisciple tugende udusengere nyine turangize amasengesho aho turangiza dusengeye amara twagendeye umukozi w'Imana ugomba aho duca tuze gutsitara na Kene hariya oya nimushaka gutsitara reka ndabature kwa majambo nacyo nimushaka gutsitara ko je ndumwana w'Imana nzima ijambo ryose rivuye mu kanwa kiwanje bibari hezagiye kandi rirahezagira. Yes, Father, in the name of Jesus Christ, kubw'ubuntu bwa imbabazi zawe ko atawanye na kwisi no mu ijuru imyaka Yesu zo kwa muri wa mbere, ndagushimiye kuri kino kiganiro, ndagushimiye ku vyabaye byose, ndagushimiye no kubumbirije bose. Father, in the name of Jesus Christ, kubw'ubuntu bwa imbabazi zawe uno munsi I decree and declare akomanze kuno munsi uza kugenda neza cyane gose kuko umwana wawe niwe abivuze. Kubw'ubuntu bwa imbabazi zawe imyaka Yesu zo kwa muri wa mbere ndabivuze ndavyizeye. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Nuko bisanzwe bimeze. Iyi ni Niyo Cell TV, murabizi ko tuba twingi kugira ngo tubashikirize byinshi bishasha bimeze neza. Adushimira cyane abarundi basanzwe bari mu bihugu bitandukanye mugomeza kutwandikira mutubwira muti muduhereza amakuru ari ku mwanya kandi mubikora neza. Naho cyo tugusaba no kugira subscribe, like and share haruhande yaho munaje no muri commentaire mutubwire uwo mwamwifuza kandi ko dushobora kugendera. Mwayibonye kwimutura kumwe n'umukozi w'Imana nawe se wundi yitwa GNLFLS kabiri ubusa gatano abamarayika amajana 9 na ibindi by'ivugo byinshi bikaze bimeze neza Big Spirit atari sana ariko bisanzwe biri yari Edison ndayahoze yabandari kumwe nande none umugabo nawe se wundi yitwa Arkeni ubona ko abayicaye neza bikora neza ibintu bigahita bigenda neza. Ciao ciao.